hariho uruganda rwerekeye inzego nkuru z'umutekano hamwe n'izo kwivuna abansi kubera yuko ari wo mugwi dushitseko. Ni umugwi umwe mu migwi myinshi tumaze kubonana kugira ngo tubakangurire ivyerekeye amatora, hanyuma tubasabe n'intererano yabo kuvyerekeye mu gutunganya amatora. Murazi yuko izo nzego ari iz'umutekano, izo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho, umutekano w'abantu, umutekano waho ibikorwa by'amatora biba, zirafasha cyane kugira ngo ibyo biranguke. Byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bo bifashamwo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye, bafise umutima mu nda, bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe. Ikindi kandi nuko igihe ibikoresho biriko biragenda aho batorera, igihe barya bahagarira amatora aho bakorera be naho bazogenda gukorera mu matora, aho hose hakenewe kuba hari umutekano ukwiye, kandi n'abene igihugu bakeneye umutekano kugira ngo barangure iryo banga ryo gutora, barangure ubwo burenganzira bwabo bwo gutora, maze bamerewe neza atakibahungabanya, umutekano wabo uri wose, umutekano wabo ari wose. Uruhara ruriho kubera yuko izo nzego arizo zegereye cyane cyane hajya batorera, hanyuma igihe ho kwaduka nk'amatati niho bashobora kugira ngo bahaseruke ubwa mbere, hanyuma bafashe kugira ngo ayo matati atore umuti. Sibo bonyene babikora, mugabo barafashanya kandi bari hagufi kugira ngo ibintu ntibirinde kononekara, kandi bari hagufi bagashobora rero guca bafasha n'ingoga kugira ngo ayo matati aronke umuti, kumbure n'abaca imanza babashikiriza abantu bakeneye gucibwa imanza kugira ngo ibintu bigende neza, hanyuma rero ya matora abandanye neza.